Ndasubiye kubaramutsa bamwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kwibanda ku mpinduka zikomeye cane ziri gukorwa mu iperereza ry'u Burundi ndetse n'icyo zigamije, tukababwira n'ibintu bihambaye cane kandi biteye ubwoba biriko biravugwa mu iperereza ry'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu abatari bake basaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakora ibishoboka byose agasubiza igihugu ku murongo canke se agatanga imihoho, kuko biraboneka neza ko amabi ari kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi ateye ubwoba, kandi bikaboneka neza ko Ndayishimiye ndetse n'abamufatanyisha kurongora igihugu c'u Burundi bose bariko barabigiramwo uruhara rukomeye cane. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira amakuru ahambaye cane ari kuvugwa mu iperereza ndetse n'amakuru avuga ko abakozi b'iperereza nka bose bashigikiye umugambi wo gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho benshi bemeza ko Ndayishimiye igihe cye kigeze kugira ngo akurwe ku butegetsi, kuko amakuru adushikira ava mu begereye umukuru w'igihugu ndetse n'abashiranganje batandukanye bose baremeza ko Ndayishimiye ataco ashoboye. Benshi bakanavuga ko ibyo akora byose abitegekwa n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye, abandi bakavuga ko ibiriko biraba ari agahomeramunwa, ndetse hakaba n'amakuru avuga ko hari abarwanyi batari bake baba bamaze gushika mu gihugu c'u Burundi biteguriye guhindura ubutegetsi, mu gihe abandi bari mu mashamba atandukanye ya Kongo ndetse abandi bakaba bari mu kibira. Akaba ariyo mpamvu maze iminsi mubona ingabo z'u Burundi zitari nkeya zijya mu ishamba rya kibira guhangana n'abo baroberi barimwo biteguriye guhindura ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko nanone ngo mu Burundi hakaba hari abarwanyi batari bake ba General Godefroid Niyombare. Ibi byose bikaba biriko biravugwa mu gihe n'abategetsi bakomeye cane bariko baranyinyurana nk'umushikiranganji wa mbere ndetse n'umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye, kandi bose bakaba barateganijwe n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye. Byose nyene akaba ari ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi binerekana ko ingorane zihari nta nyishu ihari iri gihe leta itaba ihinduwe. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bari kuvuga ko byanga byakunda ubutegetsi bukwiye kuvaho bugatanga imihoho. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utaravyonda kuri sabone canke subscribe, aka ni kakoryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi by'ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Twabateguriye amakuru adahumuriza ari kuvugwa mu iperereza ry'u Burundi, aho ari abakozi b'iperereza mu ntara bari mu mugambi wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye bakaba bamenyekanye. Hakaba n'amakuru avuga ko Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo abahindure, ariko mbere y'uko tubabwira abo bagiye gutembagaza neva bari gukorana n'inzego zitandukanye z'igihugu, reka tubanze tubabwire amabi atagira izina abera mu iperereza ry'u Burundi, ndetse tubabwire n'intara zitandukanye zigiye zirimwo abagabo bakora amakosa akomeye cane, kandi n'ubundi bamaze igihe kinini bica abanyagihugu ndetse banyuruza banapfungira ubusa bakaboreza igufa. Byose nyine twabateguriye ibyo tugira ngo tubanze tubashikirize mbere yuko tubabwira inkuru ihari ijyanye n'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abarwanyi batari bake baba bamaze gushika mu gihugu c'u Burundi. Ninde atwara iperereza mu ntara iwanyu? Aba bantu baratinyitse rwose mu ntara z'u Burundi. Wabo ubuzima bw'umuntu ni ikintu gito cane. Bamwe baragerageza kwihisha kugira abanyagihugu ntibabamenye, ariko hari n'abandi usanga begerana n'abanyagihugu bikababera iyindi nzira yo guperereza amakuru mu ntara bajejwe.
muri Focode turakurikirana cyane amakuru y'abajejwe iperereza mu ntara kubera aribo baza imbere mu bikorwa byo kunyuruza abantu. Muri bo harimwo abatwandikire bavuga ngo duhora tubarenganya, bagira bati twebwe nta muntu duhagarika tudahawe itegeko n'utwara iperereza mu gihugu hagati. Iyo dufashe umuntu kenshi duca tumutanga i Bujumbura ku bamudutumye. I Bujumbura nibo bamenya ico bakoze uwo muntu. Ibyo kumwica kenshi bibera i Bujumbura, niho harya umusanga umuntu kwafashe adasubiye gutorwa irengero. Ariko si ukuvuga ko twese twera, hariho abafata umuntu kubera amatati afitaniye n'uwundi bakamwambika icaha co guhungabanya umutekano, bakamubeshera bakagira ko bakamwica. Aya niyo mazina dufise y'abarongoye iperereza mu ntara muri kino gihe, ariko bikaba bivugwa ko Ndayishimiye agiye kubahindura mu minsi iri imbere akazana abandi, kuko yamaze kumenya amakuru ko hari abashaka kumutembagaza ku butegetsi bafatikanije n'abakozi b'iperereza. Mu ntara Bubanza abo bita Posiye Bigiruwuhiriwe. Posiye Bigiruwuhiriwe nta mwaka arakwiza mu burongozi bw'iperereza mu ntara ya Bubanza, ariko ikiringo ciwe cabayemwo inyuruzwa ry'abantu benshi bahavuye baburwa irengero. Bubanza iri ku isonga mu ntara zinyuruza abantu bakaburwa irengero muri ino minsi. Imbere yo kuja i Bubanza, Posiye Bigiruwuhiriwe yatwara iperereza mu ntara ya Muramvya, naho yakoze amabi atagira izina. Uwa kabiri urongoye Bujumbura Meri yitwa Elifazi Niyongabo. Elifazi Niyongabo yarakoreye mu ntara nyinshi nka Kayanza, Mwaro, Muyinga n'ahandi. Aho aciye hose ahasiga amarira mu miryango. Kuva agenwe kurongora iperereza mu gisagara ca Bujumbura, ibitigiri by'abanyuruzwa byaraduze cane. Ni naho hantu hari benshi banyuruzwa bazira amatati asanzwe, ariko bakambikwa ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu. Zimwe mu ngufu za Elifazi Niyongabo ni ukuba avuka mu Rutegama. Avugwa ko yoba yishikira ku mupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, akaba ari nawe umuha impigi z'ibyo akora, ndetse akaba ari nawe umucingira ikibaba. Bujumbura rirare haro bita Venamiburo. Venamiburo aramaze guca mu ntara nyinshi nka Ngozi, Cibitoki, Bubanza, Gitega na Cankuzo. Iminwe yiwe yuzuye amaraso y'inzirakarengane nyinshi yanyuruje ntizigira zisubira kuboneka. Umwanya munini w'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, Venamiburo yatwara iperereza mu ntara ya Ngozi. Ico gihe ibara ryaraguye. Venamiburo yaramaze abantu. Kuva agiye kuritwara muri Bujumbura rirare, turafise amazina y'abanyurujwe uyu mwaka muri Bujumbura rirare, cane cane mu Muramvya, kugeza ubu atarasubira kuboneka. Nawe arafise amaraso ku minwe yiwe y'abarundi. Mu ntara ya Bururi haro bita Ahmed Nabiri Sindayigaye. Nabiri Sindayigaye yaratwaye iperereza mu ntara ya Cibitoki igihe kitari gito. Ikiringo ciwe carabayemwo ibyaha bikomeye, kunyuruza abantu bakaburwa irengero, be n'ibiziga byinshi byagiye biratorwa mu Rusizi, bimwe biboshwe ibindi biboneka neza ko byishwe n'abantu babiteguye neza, ariko icyatangaza abatari bake bigahita bishingurwa ako kanya. Mu ntara ya Cankuzo haro bita Renova Ntungicimpaye. Uyu ibinyamakuru n'amashirahamwe yigenga byaramwihenze ko cane kuva mu ntango za 2024. Ntabwo ari we yatwara iperereza mu ntara ya Cibitoki mu gihe yari hariko haranyuruzwa abantu benshi, cane cane muri komine Mabayi. Uwatwara iperereza mu Cibitoki yari Isidori Nyandwi. Renova Ntungicimpaye aramaze gukorera mu ntara nka Bururi na Mwaro, aho yaciye hose bamuvuga neza cane. Uwa gatandatu aba mu Cibitoki ariwe bita Felix Habyarimana. Felix Habyarimana aramaze gukorera mu ntara nka Muramvya, Bujumbura, Meri, Muyinga. Uyu aho aciye hose havugwa abanyuruzwa bakaburwa irengero ryabo. Aho mu Cibitoki Felix Habyarimana asubiriye Isidori Nyandwi yakoze ibara mu mezi aheze ya 2024. Mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politiki haro bita Vena Ndayishimiye. Imbere ya Gitega, Vena Ndayishimiye yakoreye mu Cankuzo mu mwaka uheze.
Venant yaravuzwe mu inyuruzwa rya Haruna Mustafa ariko abonye ko twabimenye yahavuye amurekura. Avuga ko ari incabwenge mu mabanga ajejwe kandi ko ari umwizigirwa wa Perezida Ndayishimiye anamucungiye Generali Bunyoni. Aracari mu bashasha mu bikorwa b'iperereza nta mabi aravugwamwo ariko nanone ntago twamweza burundu. Intara ya Karusi aro bita Jovi Cishahayo uyu yakoreye mu ntara nyinshi Rutana, Makamba, Gitega, Ruyigi kandi zose zazisizemwo amarira menshi cane. Ku gatwe kiwe hari benshi banyurujwe ntibasubire kuboneka. Hari n'abandi benshi baborejwe igufa kugeza uyu munsi bagifise ubumuga batewe nawe. Ayo yose ni amaraso y'abarundi amuri ku gatwe. Mu ntara ya Kayanza abo bita Leonard Ngendakumana aramaze kuvugwa mu ihohoterwa rikomeye ry'inyankamugayo y'amatongo yitwa Innocent Barukanayo. Ihohoterwa ryatumye yitaba Imana. Leonard Ngendakumana nta yindi ntara tuzi amaze gukoreramwo. Kayanza ayibayemwo imyaka hafi 4. Umuzo wiwe waragabanije umurindi w'abafatwa bakaburwa irengero muri iyo ntara ariko mu nyuma haravuzwe ibindi bikomeye cane. Twageze mu ntara ya Kirundo. Mu ntara ya Kirundo aro bita Pipi Habimana. Imbere ya Kirundo Pipi Habimana yarakoreye mu ntara ya Rutana. Mu Rutana yakuwe yagirijwe ihohoterwa tiritire y'umunyagihugu. Kuva agiye mu Kirundo yaravuzwe uyu mwaka mu inyuruzwa ry'umunywanyi wa Seneri muri komini Ntega, Jerime Niyonkindi. Uyu ntarasubira kuboneka. Twageze Makamba aho umunyamabanga mukuru mu ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo avuka. Aro bita Levi Tuyishemeze. Uyu aracari muri bashasha bazwi neza. Aramaze kurongora iperereza mu ntara za Muyinga na Ngozi. Twageze Marambya. Hari uwo bita Nicayisi Mugande. Uyu amaze amezi make mu burongozi bw'iperereza muri iyo ntara inyuma y'imyaka atantara amushinze. Mu myaka iheze Nicayisi Mugande yaravuze mu inyuruzwa ry'abantu cane cane iyo avuka mu Cankuzo. Kuva aje imurambya aramaze kuvugwa mu inyuruzwa rya Edouard Ndayisenga ariko twahavuye turonka amakuru avuga ko yamupfungiye mu gasho k'iperereza imurambya. Twageze mu ntara ya Muyinga. Wilson Nzisabira. Uyu yari amaze igihe atantara ajejwe. Mu myaka iheze yarigeze gutwara iperereza nko mu ntara ya Zabururi na Bubanza. Ari mu bakozi b'iperereza bazwi nabi cane mu bijanye no kunyuruza abantu bakaburwa irengero canke mu gukubita abanyororo. Mu iperereza dufise intahe nyinshi z'abantu bamuciye imbere yahohoteye bikomeye. Haraciye ukwezi agenwe imuyinga ariko no mu gihe kigufi nk'ico haramaze kuvugwa uwanyurujwe akaburwa irengero. Uwitwa Alexis Tuyishime yafatiwe mu Ruzo. Urumva ko ari bara ku Mutemere azajya kuhamara igihe kirekire amaze gukora amabara akomeye cane. Twageze mu ntara ya Mwaro. Merori Ntunzwenimana. Kuva akirongoye igipolisi mu ntara, Merori Ntunzwenimana yamye azwi nk'umuntu ahohotera abanyagihugu. Imbere ya Mwaro, Merori yantwara iperereza mu ntara ya Makamba. Twageze mu ntara ya Ngozi. Godefroid Ntibarampeba. Uyu nta byinshi azwiko. Imbere yo kuja Ingozi, Godefroid yantwara iperereza mu ntara ya Karusi. Godefroid yaragize uruhara mu inyuruzwa ry'umunyeshamakuru Sandra Muhoza ku itegeko ry'umudandaza adasanzwe Ingozi batazira Posheni. Imana yarankinze tubimenya kare. Sandra abona gukira naho ari we yakoreshejwe. Godefroid yarerekanye ubuntu mu ifatwa rya Sandra. Twageze mu ntara ya Rumonge. Hari uwo bita Regis Sibomana. Uyu ni mushasha mu barongoye iperereza mu ntara. Mu gihe gito amaze mu Rumonge haramaze kuvugwa inyuruzwa ry'umuntu umwe kugeza ubu atawuzi irengero ryiwe. Ibi nabyo bikaza byerekana ko byanga byakunda ibara rishobora kugwa mu minsi iri imbere. Mu ntara ya Rutana niho tugeze. Kamatari. Uyu ni mushasha mu byo kurongora iperereza mu ntara ariko yarakoreye iperereza mu gisagara cya Bujumbura imyaka myinshi.
Kamatari yarabaye mu bikorwa byinshi byo kunyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo. Ntidufise amazina yiwe akwiye azwi cyane ku itazirano rya Kamatari. Mu ntara ya Ruyigi hari uwo bita Eliyezeri Manirambona. Uyu yarakoreye mu ntara nyinshi, ari mu bakera bakoze amabi menshi, ari no mu basirikare bakoze ubwicanyi bwakorewe abafeneri i Muyinga muri 2006. Igihano yaciriwe ntiyagihejeje, yaciye asohorwa impimba aja gukorera iperereza. Muri Rusama 2024 Eliyezeri Manirambona yaravuzwe mu inyuruzwa ry'abanywanyi babiri ba seneri muri komine Nyabitsinda. Ezechiel Ndayisenga na Remeji Gahungu nibo banyurujwe. Benshi muri aya mazina ni ay'abari barongoye pereza mu ntara muri Ntwarante 2024. Birashoboka ko hoba hari abamaze guhindurirwa intara bakoreramwo. Womenya izina rya Mushasha mu ntara yiwe yotwandikira muri ndondeza akatumenyesha. Tubibutse kandi ko bano bose batwarwa na Colonel Domicier Niyonkuru arongoye iperereza mu gihugu hagati, uwo benshi bita ko ariwe ubu bahagarariye bose. Mu batwara iperereza mu ntara muri kino gihe hariho umwe gusa tudafise ifoto, ni Wilson Nzisabira atwara iperereza mu ntara ya Muyinga. Uronka ifoto yiwe yayidusangiza, n'uronka irindi zina rya Kamatari araridusangiza kugira ngo barundi bamenye ibiriko birabakorerwa. Kuva dutanguye kuza turashira ahabona amazina n'amafoto y'abatwara iperereza mu ntara, turabona impinduka mu nyifato za bamwe. Hari amazina y'abari barigeze rurangiranwa mu kunyuruza abantu, Jovi Cishahayo, Venant Miburo, Eliyezeri Manirambona ndetse n'abandi. Tubona ko akariho k'ubukozi bw'ikibi kagabanutse. Hari abandi basigaye bagerageza kunyegeza rwose ingene banyuruza umuntu. Hari abo tubonana ingendo nziza nka Levi Tuyishemeze i Makamba, bafata abantu bakaca babajana mu butungane badatevye. Umuntu adahinduka aboneka ko abandanya kunyuruza abantu nka kera ni Elifazi Niyongabo arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Ni byiza ko bamenya ko bacunzwe n'abanyagihugu nk'uko nabo bacunze abanyagihugu, kugira ngo abakora ikibi nabo bajye bamenya ko bazajya bahita bamenywa hakiri kare, kuko biraboneka neza ko byanga byakunda ibiriko biraba bifise isano n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi, aho umutekano umaze guhungabana cyane. Urakoze kubanyereka, n'ejo ndababonyeho bari nzohara ngenda, aho niho bagirira nabi abanyagihugu bato bene wabo, kuko mbona umengo nabo babaye mwaba bato kuko nta banyagihugu babanye n'izo ndongozi. Ndumva bagiriye nabi abanyagihugu bato nibo bama biryanira, bariko barasubiza inyuma bene wacu. Gusa amakuru ahari nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yamaze kumenya ko muri abo barongoye iperereza harimwo n'abari gukorana n'abashaka kumutembagaza ku butegetsi. Ibintu bikaba biri buze gukomera umwanya uwo ari wo wose. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.